igihugu kidahana haba kajagari. Yewe biragoye ariko ngukunde mugenzi wawe nkuko wikunda kuko nawe ni kiremwa c'Imana. Uko wewe wiyumvira ivyawe iyumvira n'abandi. Sangwa kaze nshuti banywanyi bacu turasubiye kuba mwiriwe cyane mwaramutse bivanye nawo muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini namwe mwese muri ko mwumviriza ibiganiro byacu muherereye irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi turabakengurukiye cyane turasubiye kandi kubasaba kumanuka munsi y'video murabahanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona hari akazogera naho nyene mu fyondeko turi kwigenekerezo ry'12 Rusama mwaka wa 2023 ni wa mwanya tubashitsa ko amakuru akomeye cyane avugwa irya nino mu bisata bitandukanye tukanasimbira kuyavugwa mu karere k'ibiyaga binini aho tubashitsa ko amakuru akomeye cyane ari kuvugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu vy'uno munsi turazifatira ku makuru akomeye cyane ajanye n'amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Kanya Bunyoni kuri ubu bihejeje gutangazwa ko yahejeje gushika mw'ivuriro ashitse mw'ivuriro kuzihemvo ese yoba yarahawe ishano nkuko biriko bikwiragira irya nino twaganiriye na bamwe mu baryango biwe ayo makuru yose turaza kuyabashitsa ko nido sayo makuru gusa tuza kubashitsa ko turabashitsa ko amajambo akomeye cyane yatangajwe n'umushinga mateka umutama Rwasa akaba umurongozi mukuru arongoye umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi CNL yatangaje amajambo akomeye cyane ashobora no kumukwegera karambaraye. Ayo majambo nayahe nayo uraza kuyumviriza nido ry'amakuru yacu sayo makuru gusa tuza kubashitsa ko banywanyi b'umugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi CNL barageramiwe ni mu nyuma zuko uramutswa amabanga y'ukurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo asabiye abagumya banga kugira uruhigi kuri uwo wese atavuga rumwe n'ubutegetsi na cane cane abo mu mugambwe wa CNL. Ivyo vyo biracuriki ivyo navyo uraza kuvyumviriza nido ry'amakuru yacu biruko mu nyuma zuko umwe mu ntwazangabo muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo yishikiye muri Indonesia ngo bikaba ari ku mugambi ukomeye cyane wo gusambura igihugu c'u Rwanda. Uwo mugambi nuwuhe? Ayo makuru nayo haraza kugushika ko we wicu usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabone fyondeko uracubona hari akazogera naho nyene fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi eka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuza tuyakuramburira yose nido inkuru ku nkuru ingingo ku ngingo ni mu kanya inyuma y'aka kananga. Eka nsubire ndabaye kaze nshuti banywanyi bacu mbakengurukire cyane mwe mwese mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko muraca mubona ari akazogera naho nyene mu fyondeko amatuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi nkuko twabibabwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu wahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi gihangange General Kanya Bunyoni warupfungiwe mw'ibohero rya Ngozi. Amakuru akomeye cyane ahejeje kudushika ko nuko yahejeje gushitswa mw'ivuriro ese vyo bara amakuru ariko akwiragira irya nino ku mbuga hwaniro yuko yoba yahawe ishano ku munsi w'ejo canke se vyo bari ibindi. Ayo makuru turaza kuyagaruka ko ariko eka imbere yuko tugaruka kwa ayo makuru akomeye cyane ahejeje kudushika kwa janye n'amagara y'uwahora n'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tubashitse ko amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mwaka kanya avugwa ku batavuga rumwe n'ubutegetsi na cane nyankamugayo abo mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi CNL kuva kuri uyu wa mbere abanywanyi batatu b'uwo mugambwe barahagaritswe n'igipolisi hamwe n'abakozi bigendereza mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi kubw'amasoko muri iyo ntara. Uko guhagarika abo banywanyi bibaye inyuma y'urugendo rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriyano Ndikuriyo yoba yasavye abayoboke biwe guhiga bunyamaswa abanywanyi b'uwo mugambwe. Na makuru akomeye cyane yahejeje kudushikira biruko mu nyuma zuko amakuru akomeye cyane adushikira ava mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo ari uko abantu bashika kuri babiri harimo n'umupolisi baciriwe gufungwa
imyaka ishika kuri 2 kuri umwe, uwundi acirwa 5 rwaciwe na sentare nkuru ya Kirundo ni mu buraruko bw'u Burundi nkuko twabibabwira kubera ko bakubise umuntu akahava apfa. Vyabaye kuyu wa kane Rusama, ni umutwa bwoko busanzwe ari inkehwa. Abaharanira agateka k'izo nkehwa bavuga ko urwo rubanza ruhengamye. Ni amakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira biruko mu nyuma z'uko andi makuru akomeye cyane avicankuzo ari uko umupolisi afise ipeta rya koroneri Manisha Henuri yahoze ari umusirikare mu gisirikare c'u Burundi yarishwa kubiswe ibihiri n'abantu bataramenyekana mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere nk'isaha 3 z'ijoro, igihe bamufata yaratasha avuye mu kabare kari kwibarabara rya 5 riri muri quartier Kigwati ya kabiri ku murwa mukuru w'intara ya Cankuzo ni mu buseruko bw'igihugu. Namakuru akomeye cyane yahejeje kudushikira. Eka noneho tugaruka kuri yandi twababwiye mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Twababwiye amakuru akomeye cyane ariko aravugwa mu mugambwe wa mbere mwitavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi CNL, na cyane kuvyatangazwa n'umutama gato Rwasa arongoye uwo mugambwe. Yavuze ko ingendo mbi yo gukumirana no kwitiranya igihugu n'umugambwe ari vyo bizigamitse u Burundi. Ayo majambo arashobora gukwegera bamwe mu banywanyi bo uyu mugambwe na cyane batari bamerewe neza irya nino mu bice bitandukanye vy'iki gihugu. Namakuru akomeye cyane abandanya adushikira mu nyuma z'uko atangaza ivyo. Hari amakuru akomeye cyane avuga ko abo mwigendereza bo barungitswe iwe gushika ubu ntiharatangazwa ibiza gukurikira. Uyu mutama gato Rwasa akaba n'umushinga amateka akomeye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ese yo bagiye gupfungwa nkuko bihejeje igihe kitari gitoyi bivugwa n'abatari bakeyi, canke se vyo Colonel Senateri Reveriano Ndikuri yaramutswe amabanga y'ukurongora umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Yasavye bamwe mu bagumya bangeka nimbonera kuri urwaruka rw'akarwi nkorabara kimbonera kure zoca birabwa ko biruko mu nyuma z'uko mu makuru akomeye cyane twababwiye ari amakuru ajanye n'amagara y'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, igihangange General Kanya Bunyoni yarahejeje igihe kitari gito yapfungiwe mu ibohero rya Ngozi. Amakuru akomeye cyane akidushikira muri aka kanya turacayagira ko amatohoza nuko General Kanya Bunyoni amagara yiwe ageramiwe. Kuri ubu ngubu ngo yoba yahejeje gushitswa mu bitaro biri mu gisagara ca Bujumbura. Ese ivyo bitaro vyoba ari ibihe? Amakuru akomeye cyane ava kuba hafi mu baryango biwe akavuga ko General Kanya Bunyoni vyikekwa ko yoba yarahawe ishano ku munsi w'ejo bigizemwo ruhara n'umurongozi w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD Colonel Senateri Reveriano Ndikuriyo, na cyane ko hari haheze iminsi vyibonekeza ko General Bunyoni ashobora kurekurwa. Ese yoba agiye gupfa nkuko vyagendekeye umuhisi nyene icubahiro Petero Nkurunziza, na cyane ko vyavugwa ko General Kanya Bunyoni yagira uruhara rukomeye cyane mu rupfu rwiwe, canke se aracatabarwa avurwa kire. Gushika ubu abamenyesha bakuru bacu baracyarondera amakuru y'ibitaro General Kanya Bunyoni yobagwariyemwo. Ibiza kudushikira turabibashitsa ko vyose ido nido biruko mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cyane avugwa muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo ari uko abategetsi b'ico gihugu bahejeje gushika mu gihugu ca Indonesia, ngo hakaba ari ku mugambi wo kugura ibirwanisho vyo gutunganya umugambi w'intambara hagati y'ico gihugu n'igihugu cibanye c'u Rwanda. Na makuru akomeye cyane yahejeje gushika. Eka n'umushikiranganje wa mbere w'igihugu ca Indonesia yahejeje gutangaza itangazo rijanye na bimwe mu birwanisho biriko bironderwa n'abategetsi ba Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. N'ibirwanisho bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu icuka c'intambara hagati y'ivyo bihugu vyompi kiriko kirazamuka. Ese iyo ntambara izacishika canke se izoburizwamwo? N'amakuru akomeye cyane tuzagenda tubakurikiranira, ibizagenda bidushikira tuzabibashitsa ko ido nido. Eka noneho tubareke mukurikirana amajambo akomeye cyane y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, hama turaza kugaruka tubashitsa ko ayo n'ayandi avuga irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni mumwumvirize. No munsi wagahimbare nebaza nta majambo menshi dufise kuko nukunezerwa ivyo twasavye Imana muri ku kwezi guheze
yaraduhaye n'umwuhiro. Bijya twaciyemwo muri uko kwezi guheze, mwarabonye kuko kwezi Imana nayo ikiradutwengera. Ndabwire je nabashingira intahe, naratangaye. Urugendo mperukamwe niko rwantangaje muri vyose. Sinari bwabone ahantu ngenda nkabonana n'abategetsi batandukanye bo ku isi, nkabura umwe ashobora gutora kanenge yohanura Burundi n'ubwa mbere. Njango naho naje n'abaniyotsa ntaka turaza kumutsanya bashaho duhurirana naka. Ntaza numva ciyavuga ngo positive. Jewe nariyumvira muribuka tugiye gutabara bikongo, amajambo yavugwa navuga ntigashika muri oni bashaca bambwira ibijambo bitanyaye. Nza numva mbwiye ngo votre présence en RDC est très positive. Uko nyene ati kuva mushitseyo haciye haba impore ituze, nta kintu na kimwe cyasubiye kubayo. Ati biriko biba muri Nord Kivu, ati ce n'est pas votre problème. Uko nyene turabizi. Ugahura mpura na Union Européenne, ati bimeze neza cyane, n'uvu felicito aho mugejeje ibintu, ngo mbere ngo navya bihano individuelle, ngo hasigaye ko tugira inama ya nyuma twemeza byarahejeje gusinga. Ambwira uko yambwiye ati umwe wenyene atacibuka izina niwe wenyene ntayibuka izina giwe, usanga ari kinyarire tutazi natwebwe. Urumva ugahura n'ibihugu hamwe ubona abantu bose bagucambirwa, guhura n'abagwiza atunga ba Amerika. Mwe mwari bwabone ngaha abagwiza atunga ba Amerika, ngahamagara inama jewe ninda nindesho mvuye mu Burundi mu gihugu kitanazwe, baraba kuri Google ngo giherereye hehe, ngatumira inama abagwiza atunga ba Amerika bakaza sari kuzura bose bakeneye kumviriza ingene boza n'imitahe yabo mu Burundi. Aho rero umwe wese agacashaka kugenda asavye umubonano, gose kavuga none ko twahejeje inama ko bagwa basaye umubonano, ngo rega hari n'abashaka gafoto muri kumwe. Uce wumva n'ibintu byantangaje cyane, ukaraba ingene ingorane yari dutuntuje y'igitoro. Kumbe agira amageragezwa, nta gitoro cyari gikenye, kajya n'akajedi Imana yagize, n'akajedi Imana yagize muri urwo rugendo turimo guterambere. Imana irashobora kwigirisha ngo reka ndabarabe. Ntimwibuka Yesu avutse ashitse kwa Simeho, Simeho ahejeje kumugaragura neza akamwita izina, aravuga ngo wa mwana we ngo uri igitangaza, ngo kandi ngo abantu benshi bazokwandurako, ngo ariko uzotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana. Siko vyanditse? Yesu ko azotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana. Kajya kajede yagize Imana n'akantu yagize kugira ivyiyumviro vya benshi bimenyekane. None mwaciye mumenyekana, batumvikana ukuri twaciye tukumenya. We tworonka ikitoro aho twese twokize umunsi mukuru hagacaba barira, urizo rero ntacamenyekana. Numva iryo geragezwa ntuze, igitoro kirabonetse hagaca buurira, uwo mugesera ninde akizanye ninde, hajye ivyiyumviro vya benshi vyaciye bija habona vyigaragaza. Iyo ako kajede kataba ninde ari kumenya kari mu mutima w'umuntu. Hajya jenda bwije ukuri, hajya ni kwa kunda amazi Imana yareka bakayabura kugira bapararanganye, Imana igacivuga iti ndayazanye. Akavuga baturugado ruraruhisha karabaye, bya bigabo byaca bigira kudeta byakoraye na Datani. Ati no, kubera urumva Imana irareka kugira ngo bijya nagiye kuvyumva, nasubiyemo ndasoma neza. Nico twa Bibiliya uyisomye rimwe ntuzuvuye ngo uramenye ibirimo. Bibiliya bisaba ko umuyisubiramwo niho umenya neza ibirimo. Imana hariho shortcut, inzira hagufi, biranditse muri Bibiliya. Yarabajanye cyavuga ati aba bantu ndabazi,
bohirahira bakagenda bajya ba Filisitiya baza kugwana baca bose bagira ropri bagaruka mu Misiri kuko ndabazi ko badadara igikano reka ahubwo baza mugaruke mu maso ya Farao kugira Farao niyo babona nawe aca konga ndamukonga ataza umutima aca bakurikira hanyuma nzoca ndabicira mu kiyaga bo bajabuke gutyo n'abanyamisiri bazokwemera ko ari jewe ndi Imana muruvuga n'Imana ireka ibintu bikaba kugira ngo yerekane ikintu hagira uzovuga ayo tuntu twose tuzaturabona tugaragazwa dutoyi nkaburya turi muri bijya dufate basi abo twagendanye ahantu haraho eka n'abandi bagomye banga bari ngaha nta kintu mwahora mwumva ngo abazungu bo kwa Nyangoma burya hajya twariyumviriye abazungu bo kwa Nyangoma umuntu wese yataye umutwe yarigeze yumvira igihe twitwa abazungu bo kwa Nyangoma kwashi yatumaze burya twaravyiyumviriye ngo duce tuvuga tuti ko buri gitoro n'ikindi aho twabuze ibijya hoho gushika aho twera twese tuba abazungu bakavuga abazungu bo kwa Nyangoma mu media ntivyabaye je ndibuka hariho abagwaye kwashi gushikaho yanda muravye umwe muri bo kabona nikigatanya ubu rero nyakiga kirutana staze barare urugate biko ruratambuka ndaruraba ico gihe ndibuka urabona ikoti rya gikostime wamenga niryo koti rirerire iyo baduteye harateye igihe bace bacana umucanwa ngo abasoda ba leta bahabone aho bari kugira baze kubica ugacura buno munsi arashitse rero ngo abuza gatoro ijo rirakorotse igihugu nigishaye gisanzare na neva n'umugesera yananiwe ukamuraba uwo muntu kandi yaranditse kuri rezo soso nyawaye yaranditse ibi byagaragaje benshi cyaragaragaje nurugatanya muga nkibuka igihe yaragwaye kwashi bavuga ngo bagaturira umwotsi nabo basoda ba leta bakanka kuhabona bagaca biyankira nabo bacanye ngo babone kugira babakure ku isi mugubuza gatoro gatoyi fye uri bagiye jere haje narimva ariko burya nk'abavuga ngo abene gihugu bace bagumuka imodoka wigendesha he weho ntucishira muhira hari umunsi bambwiye ngo bagira bagumuke ntimuvuze ngo umuntu yagenda n'imodoka agira agende n'amaguru ni vyiza cyane birasubiza ku buzutu none bambwiye ngo abantu bagira bagumuke ngo baje mwibarabara kandi uwo muntu namubajije ko nyene vure baje rero kubera sinigera mpamuka mu buzima bwanje cyanabaza nti donc abagenda n'imodoka bagira bagende n'amaguru c'est bien abagenda n'amaguru nawe bica bigenda gute abagenda n'amaguru bica bigenda gute rega uko we wiyumvira ivyawe iyumvira n'abandi kandi wacu ubona ko abahora bagenda n'amaguru nabo baca baguherekeza kandi utahora ubahana lift iyumvira ntiwahora ubahana lift mugo rero harageze ngo tugira rero tuje mwibarabara ugaca ubona ko nabamwe wimba lift baca bagukurikira ninda bikubwiye sinabonye baca bagira umunsi mukuru bose umunsi ura ukuvuga rero tunagira ndabwire Imana warayishize imbere ukayikibanza ca mbere icambere citondegwa banza umenye ko ari iyo iri komanda niwe mudereva wera uce wigisha ko ari wewe uri umudereva Imana ikivuga ngo okay reka nirabire hirya ndabe hama wapararanganye igace subira igahindukira wewe wokwibagira gute kw'Imana shiraho kakaririmba bashirisho ko gihe caye irisho reka dukengurukira abamenyesha amakuru bacu batunganyije ayo majambo y'umukuru w'igihugu kugira tuyabashitseko tubakengurukire cyane kandi mwe mwese mudahengeshanya kubana natwe reka namwe mwahejeje gufyonda sabone kuba tarabikora ndabasabe kumanuka munsi y'video murabanditse ijambo sabone mu fyondeko hama tuje turabana bakuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi nimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka iyi ni Today 24/7 News TV.